ni umusaserdoti avuka mu Kibumbu ngaha muri diocese nkuru ya Gitega, akaba yari yipfuje kwinjira mu muryango w'abapatiri bera akiri umusaserdoti mushasha, mugabo ntibyakunda, araheza agaruka mu diocese yiwe mu myaka ya 67 68. Araheza rero araza aha mu Burundi. Icyo gihe arakorana n'umwepiskopi wiwe nyakubahwa Musenyeri Makarakiza Andrea, gushika umunsi amurungitse muri diocese ya Muyinga. Yari ifise abasaserdoti bake cane kugira ngo yunganire mu butumwa bwa diocese hariya. Hanyuma rero arashira nzira, aragenda aho mu episkopi yaramutumye. Ashitseyo nyenicubahiro Musenyeri Nestor Bihonda yari umwepiskopi wa diocese ya Muyinga, aramwakira amushyira mu gutunganya amatungo ya diocese muri ekonoma generale. Urwimo rwa 72 niyo rero rwamusanze. Hanyuma arateba aravayo muri uwo mwaka nyene wa 72. Bw'abashitsi no baraheza baramufata, abasirikare baramwica, haja mu bo bishe mu gihe bariko barica abantu mu 72 mu mezi ya gatanu, kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, kwindwi, k'umunani. Muri ivyo bihe aho ubwo rwimo rwari rukaze cyane. Ibitabo byose yasize yanditse n'ibikorwa yaranguriye aho yagiye arazezwa amabanga atandukanye mu myaka 9 yamaze ari umusaserdoti, haba muri diocese nkuru ya Gitega canke muri diocese ya Muyinga. Eka mbere n'inyifato yerekanye mu misi we ya nyuma aho yararindiriye gushengera ibukama kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 Rusama, aho yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ari kumwe n'abandi banyororo barindiriye kwishwa. Ngo yagumye yerekana ubutwari bwiwe ko yari umuntu w'Imana abushitse. Ivyo ngo bibonekera mu nyifato yagumye yerekana aho yagumye aremesha abo bari bafungiwe hamwe mu kubafasha kuririmba no kubiregesha. No ku munota wa nyuma yaragiye kugandagurirwa ko yaronse akanya ko gusabira imbabazi abasoda bari bagiye kumurasa, aranabahereza umwambaro wiwe kugira ngo bazomushikiririze umusenyeri mukuru. Ivyo rero bikaba biri mu vyatumye hatanguzwa urugendo rurerure rwo kwihweza ko Patiri Michel Kayoya yoshigwa mu gitigiri c'aberanda. Michel Kayoya yari yateye akama avuga ati, Barundi mwese muve hasi, abagabo, abagore, ugwaruka, duhe Burundi bwacu amahoro. Muve hasi, duhe abarundi bose umukate, uvuga umurundi wese aronka icarya. Duhe ugwaruka rwacu iterambere rikwiye, tururere, tugwigishe, turuhe indero nziza. None ntimusoma vyanditse muri ivyo bitabo. Yari umusaserdoti akabwira abakristu n'abarundi ati, ukwemera kudaserukira mu muvukano no mu gufashanya, ukwemera kutarengera ivyiyumviro vy'ugwango, vy'amacakubiri no kwikekana,
ntibishobora gufasha igihugu n'abantu gutera imbere. Yandika ivyo bitabo abona yuko mu Burundi ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri biriko birakwiragira mu bantu, kandi noneho vyari bimaze no kugira ingaruka mbi zimwe zimwe ziboneka. Akagira ati rero n'abakristo bishimikije ukwemera barashobora kurwanya ivyo vyiyumviro, ati kandi ataterambere ribonetse abarundi bazoguma muri ivyo vyiyumviro. Ari naco gituma rero yashaka yuko Uburundi twobuteza imbere. Muti none iciyumviro co gushira Patiri Michel Kayoya mu gitigiri c'aberanda coba caje kivahe? Ni gikorwa c'umukama, ni gikorwa ca mutima mweranda. Patiri Michel Kayoya abambere na mbere bamudukundishije bakamutwibutsa, ntibavuye ngaha mu Burundi, bavuye inyuma y'igihugu. Abamumenye, hari n'abamumenye de son vivant, ndabona abo bafashanije urugendo rwo arabigisha barezi nko mw'isomero ntoyi, yarabaye i Buraya, twavuze umwanya yamaze mu Bufaransa Lille, ariko cane cane bijya bitabo vyiwe aho bimariye guhindurwa mu zindi ndimi bigashikira benshi bashoboka, benshi baramumenye baratangara basomye ibijya bitabo vyiwe, n'igihe bumvise ko bamwishe benshi baraguye mu gahundwe bati yemwe abo Barundi nabaki bica umuntu nk'uyu. Urumva rero ko yaramenyekanye, arakundwa, abantu bagumana muri bo ikintu cyo bafasha ko umunsi uri izina by'ukuri yoja habona ukurikiye neza intahe by'ukuri yashinze cyane cyane muri rya minsi 3 y'imbere yuko apfa. Urumva ko ari intahe y'agatangaza y'umuntu w'Imana mu mpande zose. Ndareka ivyo yari yamaze kubura nk'umuhanuzi bikaranguka, urukundo rw'igihugu, urukundo rw'Eklezia n'ibindi. Co kimwe na Mama Salome, umwe mu babikira bo muryango mweranda w'i Nazareti wasize utangujwe na Patiri Michel Kayoya, nawe nyene aratubwira uko yabonye Patiri Michel Kayoya. Jewe Patiri Michel Kayoya ndamuzi, kandi ndamuzi nkiri muhira yaraza kwinjira mu muryango wiwe. Patiri Michel Kayoya natanguye kumubona mu mwaka w'1965. Yari umusaseredoti mushasha, yari yaje kwisata c'imumuri, ariho nari nagiye gusengera. Yari yaje gusigaranira Patiri mukuru wa paruwase mushasha, kuko we yari yagiye mu bundi butumwa bumuhamagaye. Abakristo bamubonye atamaje mu isengero bavugana buke ngo mbega umupatiri nuwahehe. Patiri mukuru amaze kumubashikiriza, abakristo bamubwiye bati muvyeyi nugende udusigaranye iciza gihimbaye. Patiri Michel yaciye abasomera imisa, ahejeje gusoma inkuru nziza yaciye abigisha inyigisho y'inkoramutima. Ariko rero yarashimikiye kurwaruka, ababwira kwitwararika kazoza kabo, kuko aribo kazoza ku Burundi n'Eklezia. Arababwira ati rwaruka nimukunde gusenga, kuko mu gisabisho niho muronkera umuco wo kumenya ico mukora hamwe n'ico mworeka. Nimwubaha abavyeyi, mwisunge kumenya kahise ku Burundi, nimwihatire kwiga mu b'incabwenge, mumenye kubungabunga igihugu cabibarutse gishobore gutera imbere, mwongere muteri imbere ku mutima no ku mubiri. Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, nawe nyene yisunze ivyiyumviro biri mu bitabo vyasizwe na Patiri Michel Kayoya,
akaraba n'imyaka ivyo bitabo vyanditswemwo, avuga ko Patiri Michel Kayoya yari umuntu adasanzwe mu kunywanisha abantu. Ivyo vyose ababubahwa bashikirije twarabironse tubihawe namwe. Abasoma ibyo bitabo vya Patiri Michel Kayoya ngira ndababaze yuko mwabonye ko iki gitabo Sur les traces de mon père yacanditse mu 1968. Iyo myaka jewe narayiravye nsanga harimwo icigwa gikomeye. Igitabo ca kabiri Entre deux mondes yacanditse mu 1970. Imyaka ibiri idasanzwe mu buzima bw'igihugu no mu buzima bwo kwicana mu bya politike, cyane cyane biraba iby'amoko, iby'imiryango. 68 hari hahegeye kuba 65, 70 hari hahegeye kuba 69, ariko 70 haca hakurikira 71 ico mu Burundi cateye ingorane kandi ciswe abatutsi b'abanyaruguru bashaka gukura umukuru w'igihugu Micombero. Bayitira kudeta ngo irongowe na komanda Jerome Ntumburanye. Ariko 69 hari haje kuba abasirikare b'abasoda bavuye kwiga mu Bubirigi bakomeye, bahejeje amashure kandi bahejeje akademi militaire. Bamwe bitwa ba komanda Karorero Charles w'Ikiganda Muramvya, hariyo baza yundi Mathias, bari bahejeje kwiga baratashe ngo bashaka kugira kudeta. 65 abadepite batowe mu gihugu cose, hasigaye abahutu babiri gusa, abandi bose barapfuye. Muri abo bapfuye ngira mvuge ko president wa Sena yarishwe, premier vice président wa Sena yarishwe, deuxième vice président wa Sena yarishwe, président wa Assemblée yarishwe, premier vice président wa Assemblée yarishwe, deuxième vice président wa Assemblée yarishwe, n'abandi bose yo mu gihugu. Ibi bitabo byasohotse mu gihe kidasanzwe, ahubwo Patiri Michel Kayoya icyo tumuvuga ko jenda mwise l'homme courage. L'homme courage yubahuka kwandika ibintu bihambaye mu bihe by'igihugu kidasanzwe. Arishwe umuntu mugabe by'ibiro byiwe byagumye bisomwa. Twamenye Michel Kayoya kubera ibitabo vyiwe. Aho Igitega twakoreye abavyeyi bakuze bose, abakozi ba leta bakiriho bemeye kuvuga, abafonctionnaire ba kera bemeye kuvuga, nta numwe atavuze ubuzima bwa Michel Kayoya. Ntawovuga neza ingene Michel Kayoya ameze n'ivyo yiyumvira adasomye ivyanditse, kuko il était précis, il était clair, il était clairvoyant. C'est un prophète, un homme pour l'humanité, mais d'abord un homme de mon peuple, un homme avec mes frères. Mwabivuze banyakubahwa, aya majambo arakomeye, yaba dusoma hanyuma yaba dufite ibihugu bikunda abanyagihugu, uyu muntu ntiyari uwo kwicwa. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, akaba ari umwe mu baregwa ba Patiri Michel Kayoya, nawe ngene aratwiganira uko yamubonye. Padiri Michel Kayoya no kumumenya nk'umuntu atakindi camuraza ishinga atari amahoro ashingiye ku iteka n'itekane ku barundi bose. Ugiye kuraba ingene yakora, jewe ndamuzi mu seminari mugira twarabanye umwaka umwe ayobora iyo seminari mu mwaka w'1969 gushika mu 70. Mugabo ndamuzi kandi mu byo nasomye hirya no hino kuri we, usanga ari umuntu yashira imbere bene wabo, abantu bene wabo, akabitangira muri byose na hose, akifuza umuntu yishira kizana yigenga, mugabo kandi agendera muri ubwo buntu bwiwe
mu kubaha no kubaha abandi. Yari umuntu agerageza gutegera ibyo umuntu wese yuyumvira. Michel Kayoya yari umuvyeyi. Je ndabizi kuko nababwiye yarambereye umuyobozi mukuru mu seminari ntoye y'Imugera. Naramubonye mu buvyeyi cyane. Hanyuma kandi maze gukura ngasoma narategereye uragwiwe. Nagira ndakubwire umubaro nagize nshiye hajya ku Ruvubu mu mwaka w'1972 ni itariki ndayibuka itariki 18 twa gatandatu dutashe. Hanyuma nkamenya yuko ariho Michel Kayoya bamugandaguriye. Byarambabaje. Yishwe akiri muto afite imyaka 38. Imyaka umuntu abashikiriye afise inguvu zankenegwa kugira ngo akorere igihugu. Muze mumenya yuko iyo wishe ugwaruka uba wishe kazuza k'igihugu. Mwabarundi n'abarundi kazi mwavutse mu ntango z'ikinyenjana canke mu nshiro burya myaka y'inshiro y'ikinjana giheze, mumenye yuko uburundi buzoko mu bwiyumvira. Nimwabandanya muja muri arya manyembwa twe twakuriyemwo mbere bamwe akagiramwo uruhara muzo muri ko muri ico Burundi. Nimwagira muti karya kabi na kabibi twarakumvise twarakabwiwe turakarenganye mukabona ubundi bw'imbere muzosanga Uburundi mukigize ya paradizo tukama twipfuza tukama tuvuga. Kajya kamu rero bavuga bati Michel Kayoya ate ugwaruka niko kandi kazokwama gafise aho gashingiye igihe cyose kuko buriya ushaka kubaka igihugu ucubakira kugwaruka. Patiri Michel Kayoya yari yavutse ku igenekerezo rya 8 Kigarama mu mwaka w'1934 muri paruwasi ya Kibumbu muri komine ya Kayokwe iri mu ntara ya Mwaro. Akaba yari yatiwe mu mabanga y'ubusaseredoti ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro mwaka w'1963. Mu mabanga ya mbere yashinzwe yarabaye vikeri wa paruwasi, araba n'umwibutsamana ku ishure ryisumbuye ryo mu Rusengo muri komine ya Ruyigi. Ico gihe intara ya Ruyigi ikaba yari muri diocese nkuru ya Gitega. Aho mbere yari yaronse n'akajya ko gutanguza ikigo ndangakaranga co mu Buyogoma kije guteza imbere ubumenyi. Inyuma yaho akaba yaciye arungikwa mu gihugu c'Ubufaransa kubandanya ivyigwa. Amaze kugaruka i Burundi yarashinzwe amabanga yo gukurikirana imihari ndangurabutumwa, aho mu mwaka w'1967 yaciye agenwa kuba umuyobozi w'iseminari ntoyi y'Imugera, amabanga yaranguye gushika mu kwezi kw'indwi 1970. Aho naho akaba yaciye arungikwa muri diocese nshasha ya Muyinga kugira ngo ashobore gufasha guteza imbere ubutunzi bw'iyo diocese bwarabwifashe nabi muri iyo minsi. Aho naho nyene Michel Kayoya ngo yarakoze birashimwa nubwo nyene bitatevye kumukwegera ishari mu bapatiri bagenzi we bari kumwe muri diocese ya Muyinga. Ivyatumye mbere musenyeri wa diocese ya Muyinga y'ico gihe afata ingingo yo kumusubiza muri diocese ya Gitega yari yaje avamwo, diocese atamazemwo n'imisi mikeyi kuko yaciye agandagurwa ku igenekezo rya 15 Rusama mwaka w'1972. Nyakubahwa Patiri Michel Kayoya jewe ubwanje sinamumenye kuko ico gihe ntari mu Burundi, nari kwiga i Roma. Hanyuma rero yaramaze kwandika ibitabo byiwe bibiri, nivyo cyane cyane je namumenyeyeko nongera kandi ndamumenya kubera umuryango w'ababikira yari yise ababikira b'umuryango mweranda w'i Nazareti, n'ubu bobo bakiriho bari ngaho ku mutwenzi wa Gitega, kuko ubegereye barakubwira ingene bamubonye, barakubwira ingene yabigishije, ico yabatumye, ugashobora rero uhihwisha mu kumenya ico uwo musaserdoti yari afise mu mutima. Uko niko jewe aho niho jewe nshobora gufatira kugira ngo ndakubwire ibirabo uwo musaserdoti.
bwa mbere mpere kuri abo babikira kuko bobo baracyariho. Ibyo bambere byiza ugiye kubaraba nawe ukamenya ingene abo bantu bashoboye kugumya ibanga ryabo igihe kirekire muri ayo magorwa. Umusaserdoti yabatanguye mu myaka 71 niho yegeranya abigeme bashika kuri batanu barimo uwitwa Salome Mbonimpa. Uwo rero niwe nasanze ariwe ari imbere muri abo jewe namenye bari bane. Umwe jewe sinari namubonye ariko nawe nyene naho yari yava bavuyemo agataha yagumye acuditse nabo. Yari yabasavye ibintu bibiri. Ubwa mbere kwitura Imana ni igikorwa gihambaye cyane, kwihebera Imana. Yababwira yuko ushaka kuhimbarwa muri ubu buzima bwo ku isi aheza agaca kuri iyo ngabirano umuntu wese ashobora kuronka yo kuyihebera. Niho rero abo izo nkumi zemera kuja inyuma yiwe ngo zigerageze kwihebera umukama. Muri Ecclesia yazitumye iki? Yari yashatse ko bifata ruto nka kurya kw'abari bagize umuryango w'i Nazareti, Maria, Yosefu n'umwana Yezu. Abo bantu uko ari batatu rero, Yezu we ntiyari umuntu gusa, yari Imana muntu. Abo uko ari batatu barerekanye uko kwifata ruto, ubwo rukundo ruca mu kwicisha bugufi, ubwo rukundo rurinda byose kugira ngo runezereze uwo rukunda. Nuko yashaka yuko basa nabo. Araheza rero aranabasaba nuko byoba byiza baranguye ubutumwa bubiri bukuru. Ubutumwa bwa mbere nubwo gusabira iminsi yose abasaserdoti. Uko kubasabira kugahera mbere no kubashigikira kugira ngo bashobore kurerwa mu seminari bitagoranye. Bakigora bagafata kuri utwo duke twabo bafise bakadusangira, bakagemurira iseminari cyane, bakagemurira umwepiskopi. Uwo mwepiskopi akabemerera yuko utwo bagemuye tuzoheza tukaja kuri urwo ruhande n'ubwo butumwa bwo kurera abaseminari mu seminari nkuru cyane mbere no mu seminari ntoyi. N'ubu rero barabigira. Nko ku mwaka ndabona yuko banzanira 1.5 miliyoni 2 kugira ngo nshobore kurera abaseminari ejo bazovamwo abasaserdoti. Icyo kintu barakigumije mu bworo bwabo, mu bukene bwabo, barita ku rutare. Cya gisabisho cyabo kikabaremesha utwo barose, bakaducamwo bakadukuramo utwo tubabeshaho, bakongera kandi bakarondera ingene boshobora kurera umusaserdoti cyangwa abasaserdoti muri utwo bashoboye guterera. Ibyo rero nibyo jewe ku ruhande rumwe nafatiye ko kugira ngo uwo musaserdoti ndamushyire ahabona kubera ko yatubereye akarorero mu muryango wa Ecclesia. Icya kabiri jewe nafatiye ko kuje sinamubonye ari muzima. Jewe namusanze mu bitabo vyiwe, Entre deux mondes,
hamwe rero n'ikindi sur les traces de mon père. Ivyo bitabo ko ari bibiri birerekana rwose umutima wa Patiri Michel Kayoya ingene yitavye Imana. Twebwe ntitubizi rwose, icyo tuzi ni uko nawe nyene ari mu bantu bishwe 72 kandi abatari bake ngaha Igitega bagahambwa ngaha hafi ya Ruvubu. Ibyo tubibwirwa nabo babikira, kandi bari bamaze kuva imuyinga, bari batanguriye Sanjari Ikanyinya, bari batanguriye bazino basembera ngaho ku Mutwenzi. Byongeye kandi tubibwirwa n'ababonye uwo musaseredoti bari bamuzi ngaho Igitega, bamutwaye kugira ngo bamumaze ubwo bari kubaramaza abandi bapfuye mu 72. Icyo tuzi nuko atatinye kuremesha abandi bagire baraswe hamwe nawe. Bavuga ko yabaremesheje. Ibyo byabona twashoboye kumviriza bivuga yuko yabahezagiye imbere yuko bicwa. Icyo kintu nacyo nyene turabona yuko kitwereka wa musaseredoti yategereye ibanga ryiwe gushika ku mpera y'ubuzima bwiwe. Mu bisigarira by'abantu barenga 6,000 wa mugwi Severe ushize ukuri n'ukurekurirana kw'abarundi wamaze gufurura hariya ku Ruvubu. Hari n'abandi basaserdoti bahambwa hamwe n'abo bantu. Nico gituma ibyo bisigarira byiwe tutarashobora kuja kubirondera, kandi ntibizotworohera kuko nukuraba yuko aho turi ADN yiwe, hanyuma rero tukaja kurondera mu kagufa kamwe agahuje ADN niyo yiwe. Murumva yuko atari byoroshe, mugabo turazi neza yuko ariho yahambwe. Icyo kiradukwiye twibwira ko ariko aradusabira kugira ngo twebwe abarundi dusubire tubane mu mahoro, mbere turekuriranire, dushobore gusangira nanone iryo hamagarwa Imana iha umuntu wese ryo kuja mu buzima, tugaheza tukagira icyo tumariraniye cyane cyane muri iki gihugu cacu.